mugenzi urahawe ikaze mu cigwa co kuri uno mugoroba. Turi ku munsi wa gatatu w'ibikorane vyacu, ikibanza naha mu Nyabiraba Centre. Turahaye ikaze n'abadukurikirana bari ku mbuga ngurukana bumenyi, mu nkundire kubakurikirana ivyigwa vyo ku mbuga ngurukana bumenyi, mubanze muririmbire aho muri ino ndirimbo ya 55. Mubari mw'isi ntawugororoka, kandi mumaze gushika ku citabirizo, koko mwibaze bino bibazo: wogejwe n'amaraso, watunganijwe n'amaraso, haraho yakuhagije amaraso, mbega imyambaro yawe irera. Dusenge. Uhoraho Mwami ushobora byose, utegeka bikaba, wavuga bigakomera, izina ryawe nirihabwa icubahiro. Mwami urakoze no muri uno mugoroba kuba uduhaye kino cigwa. Turakwingize Mwami, ibyo ushaka yuko ubwoko bwawe bumenya bwigwa muri uno mugoroba aba ari byo udushikiriza, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Icigwa cacu co kuri uno mugoroba gifise insanganyamatsiko ivuga ngo ibanga ry'agakiza ryarahishuwe. Ibanga ry'agakiza ryarahishuwe nico cigwa cacu c'uno munsi. Bibiliya yigisha iki? Ivuga ngo benshi bazotunganwa bezwe bavugutigwe, ariko abanyakibi bazoshishikara gukora ikibi, kandi nta n'umwe mu banyakibi bazobitahura, ariko abagize ubwenge bazobitahura. Daniyeli igice ca 12 ku murongo w'10. Mugenzi, kugira ngo ushobore gutahura ibyo tugiye kwiga, biragusaba kugira ubwenge, kandi atari ubwenge bw'isi, ariko ubwenge buva kuri mpemu yera. Nuko kwemera kumva kukumva, nukumva kuzanwa n'ijambo rya Kristo. Abaroma igice c'10 ku murongo wa 17. Imana irakunda abantu cyane ku rugero ruhambaye. Bibiliya ivuga ngo kuko urukundo Imana yakunze abari mw'isi, ariko rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege, ngo umwizera wese ntazapfe rubi, ariko ngo azohabwe ubugingo budashira. Yohana igice ca 3 ku murongo wa 16. Gutahura ibanga ry'agakiza. Reka twibaze tuti, mbega ndi umunyabyaha, kuki dukeneye umukiza? Niyihe nyungu mbifisemwo? Hari abantu benshi batigera bibaza kino kibazo, mbega ndi umunyabyaha. Abantu benshi bariremesha yuko atari abanyabyaha, mbere ntibashaka yuko binavugwa yuko ari abanyabyaha. Iyo umuntu abubahutse akababwira icaha cabo, baca bashavura, ukamengo no kumwica bomwica. Nizihe ngaruka zo kubaho ubuzima bw'umugayo? N'ibindi bibazo dukwiye kwibaza. Nagenda kumenyeshe amaherezo y'umunyabyaha. Bibiliya ivuga ngo ingero y'icaha n'urupfu. Abaroma igice ca 6 ku murongo wa 23. Yamara ingabire y'Imana n'ubugingo budashira bubonerwa muri Kristo Yesu umwami wacu. Ico Imana yifuza nuko twese tworaga ubugingo budashira. Imana irihangana cane ku rugero ruhambaye. Bibiliya ivuga ngo kuko bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwami bw'Imana, ariko ngo batsindanishirizwa n'ubuntu bwayo ibi bahereye ubusa kubwo gucungurwa kubonerwa muri Kristo Yesu. Abaroma igice ca 3 ku murongo wa 23 gushikana ku murongo wa 24. Mbe turabanyabyaha koko? Umuntu wese niyibaze kino kibazo. Bibiliya ivuga ngo barazimiye bava bakagera, bose bacitse imburakimazi, ntawe ukora ibyiza, eka nta n'umwe. Abaroma igice ca 3 ku murongo wa 12. None rero ko bimeze bityo,
nk'uko icyaha cyazanywe mu isi n'umuntu umwe, urupfu rukazanwa n'icyaha, niko urupfu rushika ku bantu bose, kuko bose bakoze ibyaha. Wabyumvise? Bibiri ivuga ko bose bakoze ibyaha, kandi nawe urimwo, nanjye ndimwo, twese twarakoze ibyaha, kandi ingaruka z'icyaha mu isi ni urupfu. Mugenzi, agakiza ntitugakwiye, ntushobora kukagura naho wowe ufise amafaranga, kandi ntushobora no kugakorera. Bibiri ivuga ngo ubuntu nibwo bwabakijije kubwo kwizera, na byonyene ntivyavuye kuri mwebwe, ni ingabire y'Imana, ntivyavuye ku bikorwa kugira ngo hoye kugira uwirarira. Abanyefeso igice cya 2 ku murongo w'8 gushikana ku murongo w'9. Kandi nk'uko kutumvira Imana k'umuntu umwe kwatumye benshi bacika abanyabyaha, hariho inkuru nziza ivuga ko niko kuyumvira kumwe kuzotuma benshi bacika abagororotsi. Abaroma igice cya 5 ku murongo wa 19, biciye mu koga mu maraso ya Yesu, wa wundi atakoze icyaha, wa wundi yumviye Imana, birashobora gutuma nawe ucika umugororotsi. Abantu barahonyanze amategeko y'Imana bacika abanyabyaha. Turabanyabyaha, dukeneye umukiza. Ku munsi umuntu bivugwa ko akora ibyaha 3, kandi murazi yuko umwaka urimo iminsi 330 tugwijije, ukadusanga umuntu mu mwaka akora ibyaha 1080 ibicumuro ku mwaka. Uciye rero ufata ukagwiza n'imyaka ufise, dufate nk'akarorero ku muntu afise imyaka 25, aca asanga afise ibyaha 27,000. Murabona yuko bagenza abantu twarasarishije. Fata ugwize nawe ku myaka ufise, uraba ibyaha umaze gukora. Turabanyabyaha, dukeneye umukiza. Koko buri wese muri twebwe ni umunyabyaha, kandi dukeneye koga mu maraso ya Yesu kugira ngo ibyaha byacu bihanagurwe. Nk'uko handitswe ngo ntawe ugororoka, nta n'umwe, ntawe utahura, ntawe urondera Imana, barazimiye iyo bava bakagera, bose bacitse imburakimazi, ntawe ukora ibyiza, eka nta n'umwe. Bagenzi, turabanyabyaha kandi dukwiye kubyemera, kandi dukeneye agakiza kabonerwa muri Yesu, kataguha amafaranga, kadakorerwa, bisaba kwizera gusa kugira ngo dukire. Bagenzi, icyo dukwiye kumenya ni iki: abacumura bo bazohonera hamwe, iherezo ry'umunyakibi n'amahonero, ariko agakiza k'abagororotsi kanduruka kuhoraho, niwe buhungiro bwabo mu gihe c'amagorwa. Zaburi ya 37 umurongo wa 38 gushikana ku murongo wa 39. Amaraso ya Yesu arahumanura agakiza. Mbega amaraso ya Kristo, uwo yitanze ku Mana atagira agasembwa, abitewe na mpwemu ahoraho, ntazorushiriza guhumanura imitima yanyu ngo ibikorwa by'imvagusa biyivemwo, kugira ngo mubone ingene mukorera Imana nzima. Abaheburayo igice c'9 ku murongo wa 14. We nta caha yakoze, kandi nta bugunge bwabonetse mu kanwa kiwe. Icete ca mbere Petero yanditse igice ca 2 ku murongo wa 22. Mugenzi, hamwe woramukwa wizeye Yesu no musi, yiteguriye gukukura k'ibyaha byose, yiteguriye kukweza were use na sheregi, kandi ibyaha byawe ntibizokwibuka ukundi. Kandi ibihano byose byazanye n'icaha
nta na kimwe kizogushikako ukundi. Bibiliya ibandanye twibutsa ngo ubuntu nibwo bwabakijijwe kubwo kwizera. Abanyefesi igice ca 2 ku murongo w'8 uhamagarirwa kwizera Imana ihabwa icubahiro. Ku ruhande rw'Imana tubihabwa n'ubuntu, yamara ku ruhande rw'umuntu tubiheshwa no kwizera Imana mu buryo bwuzuye. Mbega uno munsi urizera, wizigize uhoraho umutima wawe wose, kandi ntiwishimikize ubwenge bw'iwawe. Umumenye mu ngendo zawe zose, nawe azogorora inzira zawe. Imigani igice ca 3 ku murongo wa 5 gushikana ku murongo wa 6. Abandi bamaze kumva buno butumwa bubonekera muri Yesu Kristo, baca babaza bino bibazo ngo nkora iki ngo nkire? Bibiliya ivuga ngo arabasohokana arabaza ati bagenzi, nkwiye gukora iki ngo nkire? Baramwishura bati zere umwami Yesu urakira, mwe nabo mu nzu yawe. Bamubarira ijambo ry'umwami Yesu nabo mu nzu yiwe bose, ingingo zerekeye agakiza n'ingabire twaherewe ubuntu. Abanyefesi igice ca 2 ku murongo w'8 gushikana ku murongo w'9. Twese twaracumuye. Abaroma igice ca 2 ku murongo wa 23. Haba wewe haba njewe, twese turabanyabyaha, kandi ingorane icyaha gisobanura urupfu. Abaroma igice ca 6 ku murongo wa 23. Kandi amahirwe dufise nuko umuti wabonetse, Yesu yaradupfiriye. Abaroma igice ca 5 ku murongo w'8. Cyo dusabwa ni kwemera kwizera Yesu. Bibiliya ivuga ngo mpagaze ku rugi, uno ni Yesu. Umuntu niyumve ugiye wakugurura urugi, ndinjira iwe dusangire. Unesha nzomuha kwicarana nanje ku ntebe yaje y'ubwami, nkuko nanje nanesheje nkicara na Data ku ntebe yiwe. Ivyahishwe igice ca 3 ku murongo wa 20 gushikana ku murongo wa 21. Nitwatura ibyaha byacu, niyo yo kwizigirwa kandi igororoka. Ivyo nivyo bituma iduharira ibyaha byacu, ikatwoza kugabitanya kose. Mugenzi, ico usabwa kuri uno mugoroba ni iki? Ni kwemera kwatura ibyaha byawe, ukemera kuvavanura navyo, ukabizana ubwo tugiye gukora umuhamagaro. Hama ngo ibyaha byawe tubisengere, maze nawe niwamara kubyatura ukabyatura, Imana yiteguriye kukubabarira, kuko Imana niyo yo kwizigirwa rwose. Reka Yesu abe mu bugingo bwawe, reka Yesu abe ubuhungiro bwawe. Hungira muri Yesu, wemere wonge mu maraso yakuviriye bigishoboka. Yesu akubabara ibyaha, aravyibagira. Yesu yavuze ngo ni jewe nyene sibanganya ibicumuro byawe, kubwanje nyene, kandi ibyaha byawe sinzovyibuka ukundi. Yesaya igice ca 43 ku murongo wa 25. Kuko bose bazonyimenyera, uhereye kuri nyarucari ugashitsa kuhambaye muri bo, kuko nzobagirira ikigongwe kukugabitanya kwabo, kandi ibyaha byabo sinzovyibuka ukundi. Abaheburayo igice c'8 ku murongo wa 11 gushikana ku murongo wa 12. Ushobora kuba warakoze ibyaha igihe kirekire, ushobora kuba warakoze iby'Imana itagomba mu misho canke ku mugaragaro. Abantu barakubona bakakwitwa igitabwa, abantu bazi yuko agakiza utakabereye. Ushobora kuba wagumye winyegeza mu mashengero, ariko ibyaha ubandanye bikora. Ubusambanyi, abagore babandi warabamaze, kandi ingorane uteje mu kibano ni nyinshi. None rero Imana iriteguriye kukubabarira ibyaha byawe, kandi zobifuta.
ntabwo bizokongera kwibuka ukundi. Bibiliya ivuga iki? Ivuga ngo ariko umunyabyaha niyahindukira akava mu byaha byiwe byose yakora, akitondera ibyagezwe byanje byose, agakora ibitunganye n'ibikwiye, ni ukuri azobaho ntazopfa. Ezekiyeli igice ca 18 ku murongo wa 21. Umunyabyaha azobona ibara, abantu baburirwa bakanka kumva bazobona ibara, azomererwa nabi kuko azogererwa ingero y'ivyo amaboko yiwe yakoze. Yesaya igice ca 3 ku murongo wa 11. Mugenzi, mu vy'ukuri kwihana ni ku bushake bwa muntu, ariko mugenzi umenye yuko amaherezo y'umunyabyaha naho wo kwishigikira ukagumana ico caha cawe ni ukizi, ariko naganda kumenyeshe yuko amaherezo y'umunyabyaha si meza. Nimurondere Uhoraho bigishoboka ko abonwa, nimumwambaza akiri hafi. Umunyabyaha nareka inzira yiwe, ugabitanya areka ivyiyumviro vyiwe, agaruke ku Uhoraho nawe aramugirira ikigongwe. Agaruke ku Mana yacu kuko ikunda guharira. Yesaya igice ca 55 ku murongo wa 6 gushikana ku murongo w'indwi. Ariko nta mahoro azoba ku munyakibi, kandi iminsi yiwe azoyirambiramwo imeze nk'igitutu, kuko atubaha Imana ari mu nyonga zayo. Umusiguzi igice 8 ku murongo wa 13. Yamara uwizera umwana w'Imana niwe afise ubugingo, udafise umwana w'Imana ntafise ubugingo. Igice ca mbere canditswe na Yohana igice ca 5 ku murongo wa 12. Umuntu akora icaha niwe wenyine azopfa, umwana ntazozira ibigabitanyo by'abase. Ezekiyeli nase ntazozira ibigabitanyo umwana wiwe, ubugororotsi bw'umugororotsi azobuharugwako, ibyaha by'umunyabyaha azobiharugwako. Mugenzi, nturabire ku bandi canke wiyumvira abandi, fata ingingo ku giti cawe, kuko ni wewe wenyene uzokwibarizwa. Ninabarira umunyabyaha, ntewe wa munyabyaha ntuzobura gupfa, nawe ntugire ico uvuga cyo kuburira umunyabyaha ngo ave mu ngeso ziwe. Uwo munyabyaha azopfira mu bigabitanyo vyiwe, ariko amaraso yiwe niwe wewe nzoyaronderako. Ibimaze kubisoma nico catumye nemera kuza kubaburira. Ntiwijandajandire mugenzi, ejo si heza. Niwaburira umunyabyaha iby'ingeso ziwe ngo ahindukire azivemwo, nawe ntahindukire ngo azivemwo, azopfira mu bigabitanyo vyiwe, ariko weho uzoba ukijije ubugingo bwawe. Ezekiyeli igice ca 33 ku murongo w'9. Haracariho imbabazi z'Imana, ariko umunyabyaha niyahindukira akava mu byaha vyiwe byose yakora, akitondera ivyagizwe vyanje byose, agakora ibitunganye n'ibikwiye, nukuri azobaho ntazopfa. Ezekiyeli igice ca 18 ku murongo wa 21. Iri ni isezerano ry'Imana kubihebeshejwe na buno bugingo, yuko hariho ubugingo budashira abantu bose bemera kwihana ibyaha byabo. Mbega mugira ngo mpimbagwa nuko umunyabyaha apfa? Ni kumwamuhora habaza. Ikimpimbara suko yohindukira akava mu ngeso ziwe akabaho. Imana yifuza yuko muhindukira uno munsi, kugira ngo namwe muze muhabwane natwe ubugingo budashira bwemerewe abantu bose bemera guhungira muri Yesu Kristo bigishoboka. Ezekiyeli igice ca 18 ku murongo wa 23. Nico gituma mubona turi kubarondera ubutumwa bwiza kunzu hose tuza, kugira ngo namwe muzobane natwe mu guhabwa ubugingo budashira. Imana irakunda abantu cyane, ubabwira uti ndahiye ukubaho kwanje ni ku Mwami uhora hagize. Simpimbagwa nuko umunyabyaha apfa, atari uko yohindukira akava mu ngeso ziwe akabaho. Enda nimuhindukire mugaruke muve mu ngeso zanyu mbi. Niki gituma mugomba gupfa, yemwe bantu ba hano munyabiraba? Ezekiyeli
Samweli igice ca 33 ku murongo wa 11. Ibaze ku giti cawe, muhindukire, ivyaha vyanyu bihanagurwe, ibihe vyo guhembuka bibona ingene biza bivuye mu nyonga z'Umwami Imana. Ivyakozwe no mu gice ca 3 ku murongo wa 19. Mugende mwigira ijambo muritahure, ngo imbabazi nizo ngombwa sibimaze, kuko ntaje guhamagara abagororotsi atari abanyabyaha. Imana ifise imbabazi. Ibaze ku giti cawe, wemere uhindukire, Imana ifise imbabazi ishaka kuvugira uno musi. Matayo igice c'icenda ku murongo wa 13. Ariko abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana, abo nibo bizeye izina ryiwe. Yohana igice ca mbere ku murongo wa 18. Ubwo buntu bw'Imana bwaserutse buzanira abantu bose agakiza, butwigisha kunkumura ukutubaha Imana no kwifuza ivy'isi, bukatwigisha kwama tudahugumba, tugororoka, twubaha Imana mu gihe ca none, twitega ivyizigiro vy'amahigwe no kuzoseruka k'ubwiza bwa Yesu Kristo. Tito igice ca 2 ku murongo wa 11 gushikana ku murongo wa 13. Nagira ndakumenyeshe ngo ufise umwana wayo niwe afise ubwo bugingo. Udafise umwana w'Imana ntafise ubwo bugingo. Icete ca mbere canditswe na Yohana igice ca 5 ku murongo wa 12. Mugenzi, udafise Yesu ntaco urico. Yamara ufise Yesu ufise byose, kandi ufise ubugingo budashira. Fata ingingo, wemangire Yesu. Arababwira ati, mugenzi, muje mu bihugu vyose, mubwira abaremwe bose ubutumwa bwiza. Uwizera akabatizwa azokizwa, ariko utizera azotsindwa n'urubanza. Mbega mugenzi, muri uno mugoroba uremera kwizera canke ntiwizera? Ni inzira zibiri zonyene. Urafata iyahe ngingo? Umwami Imana ntitebega isezerano ryayo uko bamwe biyumvira kwiritevya, ariko yihanganira mwebwe. Ntigomba kuhagira abahona, ariko igomba ko bose bihana. Icete ca mbere Petero yanditse igice ca 3 ku murongo w'9. Imana yihanganiye wewe, ntagishaka yuko uzorimbuka. Ngwino kuri Yesu, ni igihe cyo kuvavanura n'ibyaha, tukitegura gusanganira umwami wacu Yesu Kristo agiye kuza vuba. Koko igihe cawe niki, ni wigarure, wisubireko, wirimbure, hama uze kuri Yesu bigishoboka. Yesu avuga ngo nduhoraho Imana yuzuye imbabazi n'ubuntu, ntibakuraka, ngira ikigongwe cishi, mpora ndumwizigirwa, nama ngirira imbabazi abantu ibihumbi n'ibihumbi, mparira ibigabitanye n'ibicumuro n'ivyaha, ariko simperereza urubanza kuruta rugira. Kuva igice ca 34 ku murongo wa 6 gushikana ku murongo w'indwi. Imana yiteguriye kukwakira hamwe wo kwemera kwiyegurira Yesu Kristo bicitwa no munsi. Hari amajambo ahumuriza ku munyabyaha nka Yosuwa, maze umumarayika abarira Yosuwa ati, raba ngukuye kibigabitanye. Igihe umusabyi w'Imana Yoshua yaramaze kwihana, Imana yaramubwiye ati, maze umumarayika, Imana ivugiye mu marayika wayo abarira Yosuwa ati, raba ngukuye kukugabitanya kwawe, kandi ngira nkuhambike imyambaro ishajije. Zekariya igice ca 3 ku murongo wa 4. Ninde ashaka ko Imana imuvuga ko ano majambo? Wino kuri Yesu. Mu bari mw'isi ntawe ugororoka tarabizera ko bogejedwe n'amaraso ya Yesu. Ikibazo ni iki? Wogejwe n'amaraso? Watunganijwe n'amaraso? Haraho yakuhagije amaraso? Mbega imyambaro yawe irera? Ngwino uno munsi nawe wiyegurire Yesu. Tugiye gukora isengesho ridasanzwe. Mugenzi,
ndaguhamagarira kuza kuri Yesu kugira ngo dusangire rino sengesho. Kw'isabato ihereza bino bikorane tuzoba dufise umubatizo wabo bose bavuga ati nanje ndahisemo gukurikira Yesu, ndifuza gutangura inzira nshasha, maze akemera koga mu maraso no mu mazi, akemera kugera ikirenge mu ca Yesu nk'uko Yesu Kristo yabatijwe, nawe akemera kubatizwa akavuga ngo ndashaka gutangura inzira nshasha. Arashobora kwiyandikisha nawe akazobatizwa kw'isabato. Kuba ari ku mbuga ngurukanabumenyi uri hose uriko uradukurikirana, birashoboka uhamagarirwa guca utwandikira kuri izi nimero zikurikira: akamenyetso ko guteranya 257 61 208 669, akamenyetso ko guteranya 257 61 208 669. Nanje ngiye kubagirira isengesho ridasanzwe. Uhoraho Mwami ushobora byose, utegeka bikaba, wavuga bigakomera, izina ryawe nirihabwa icubahiro. Urakoze Mwami kubw'ijambo ryawe umaze gushikiriza ubwoko bwawe, kandi Mwami riramaze kwama imbuto. Ndasenze sengera abamaze gufata ingingo, kandi n'abano bafashe ingingo ku bwa kino cigwa bahejeje kumviriza, mbere n'abano bari ku mbuga ngurukanabumenyi bagiye kwiyandikisha kugira ngo Mwami buri wese intambuko amaze gutera uyimukomerezemwo, amazina yabo yandikwe mu gitabo c'ubugingo. Twese icarimwe duhe ivyizigiro vyo mwiherezo, duhe kwitegura ugusanganira ubwo ugiye kuza vuba, utujane buziraherezo, mw'izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen.